Pisco Entertainment and Media mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri kino kiganiro twabateguye uno munsi. Uyu munsi ndabafitiye inkuru y'umworozi w'inkoko. Yatanguje 60,000 arorora inkoko ziragwira ziraba inkoko nyinshi. Uyu munsi akaba ariko aharugwa mu borozi b'inkoko bakomeye cyane. Amaze ikiringo c'imyaka 2 ntarakwiza imyaka 3 neza, ariko uyu munsi araronka umwimbu ukomeye cyane kandi yatanguje 60,000 vy'amarundi. Inkuru twatewe n'uyo mworozi w'inkoko yatubwiye yuko yatanguje 60,000 aca agura imiswi, hanyuma arayirerera irakura, iyo miswi iraba myinshi. Ariko rero uyu munsi aradandaza amagi, aradandaza inkoko, aradandaza imiswi. Uyu munsi inovuga yuko aharugwa mu bagwiza tunga. Yaramaze gutahura ibanga ryo korora udutungwa duto duto. Ukaba rero uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, ndagusabe ugire subscribe, hanyuma ugire na like, ushonde kuri j'aime. Uzoba udufashije kandi nawewe uzoba wifashije kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media bitakugoye. Uraza no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishobore gushikira abantu benshi, kumbure harabo co motiva na bamwe kugira ngo nabo bakore nkuko uyu mwene wacu yabikoze, kugira ngo yiteze imbere, kugira ngo ashike aho ashitse uyu munsi. Uraza no gushiramwo commentaire, ushobora gushiramwo commentaire kugira ngo uterere iciyumviro, kugira ngo bene wanyu ushobora kuba kandi unazoroye canke uzi nk'umugenzi yazoroye, canke mbere warandose n'inyigisho zishobora kwigisha abantu kugira ngo bashobore gutunga inkoko byoroshe, bashobore gutunga inkoko bitagoye cyane. Reka tumira amaterero gatoya, ndaje nce ndabatera iyo nkuru y'uwo muntu yatanguje 60,000. Uyu munsi akaba yinjiza amamiliyoni buri kwezi, akaba ari umumiliyonere. Turasubiye kubaramutsa, hasangwa ikaze rero mu idonido rya kino kiganiro. Nayemeje kubivuga, uyu munsi ndabafitiye inkuru y'umuntu yatanguje 60,000 agura imiswi y'inkoko, imiswi ikiri mitoya. Iyo miswi iramuviramwo umugisha wiwe, iyo miswi iratuma aba umumiliyonere, iyo miswi iratuma aba umuntu akomeye cyane. Nta myaka myinshi abimazemwo imyaka 2 irenga, hafi imyaka 3 ari muri ubwo bworozi bw'inkoko. Yatanguje rero imiswi 8, yaguze imiswi 8 ayigurira umuntu. Iyo miswi 8 araja akuyitungira, ngo amaze kuyitungira azasanga harimwo isake 2 n'inkokokazi 6. Ico gihe yarashoboye ngo kuzitunga, arazigaburira, nabwo atari azi ukuntu bashobora korora inkoko mu buryo bwiza. Wewe yari yazubakiye bisanzwe, arazitunga zirakura, kubera mugabo atarazi inyigisho, atarazi yuko inkoko ishobora kuba ikenera ubushuhe ngo azoteshe. Ivyo ntavyo yarazi. Zaragwara, zimwe akazivuza, ngengo zagwara ngo agahweka, akazivugutira ipiripiri, hanyuma akabona zirakize. Hanyuma inyuma y'amezi 6 za nkokokazi zari zamaze gukura, zica zitangura aguta. Zimaze guta arazibundikiririza, kuko wewe ngo yarafise intego yuko yoba nk'umworozi w'inkoko, yofita inkoko nyinshi, yokora uwo mwuga anyene wo korora inkoko. Zirata zimaze guta, yarashoboye ngo kuzibundikiririza amagi atari make, kuko ngo ico gihe ngo zarashoboye kuronka imiswi igera kuri 82. Murumva yuko mu nkoko yari asanzwe afise
izo nkoko zitandatu zarashoboye kumenagura imiswi 82. Amaze kuronka imiswi ishika kuri 82, ngo yarazitunze kubera atarafite experience yo kuzitunga. Inkoko zashoboye gukura ni inkoko 46. Izo nkoko zashoboye gukura. Murumva yuko guteranya na za nkoko 8 zimwe zikuze zimwe zashobora kuberura, urumva yuko yaraza afise inkoko zirenga 50. Murumva yuko aho ngaho onye yaratanguye kuba umworozi. Ariko rero ngo kugira ngo yiyumvire gushobora korora inkoko, ngo nuko ngo yaguma ngo araba ibiganiro by'abantu boroye inkoko, ngo na cyane cyane yarakurikira abakora ibyo biganiro bo mu Rwanda no mu Burundi na Tanzania, ngo no muri Kenya, ngo yarashobora ngo kuzararaba ibiganiro by'abantu batunze inkoko. Rero kino kiganiro nawe gishobora kuguha motivation uko ukaraba ukabyiyumvamwo, hanyuma ukazosanga washoboye gutunga inkoko zashoboye kukuviramo ikintu. Rero mu miswi 46 niyo yashoboye gukura, hanyuma aca ararondera na experience y'ukuntu yoshobora gutunga inkoko zimeze neza. Rero izo nkoko yarashoboye kuzirera, arashobora kuzitunga, arashobora no kwagura aho ziba, arazubakira, hanyuma arashobora ngo no kuza arazotesha. Ngo yashobora gucana amafuru yari yakoze, agashiramwo inkwi akazotesha. Ico gihe inkoko rero zica zibona agukura. Mu miswi 82 hakuze imiswi 46. Teranya na za zindi 8 muca mwumva yuko ari inkoko 54. Ngo yarateye imbere, aragenda buke buke, izo zose zirakura, zitangura guta, aca atangura akuronka neza na neza ibiryo vyazo, atangura kuronka itoroto ukuntu ashobora kuzigaburira. Murumva yuko zimaze kugwira, zimaze no guta amagi, inkoko zaragwiriye, aratangura kubona afise inkoko nyinshi. Imiswi 46 guteranya za zindi zikuze 8, zica ziba 54. Ariko imbere yuko izo onye zikura azigata, za zindi nazo nyene ngo yaza yaramaze kuzibyazamwo uwundi musaruro, zaza zasubiye kugwira. Ngo umwaka wagiye guhera afise inkoko zishika kw130. Murumva yuko izo nye zari zasubiye kubundikira ziraberura. Umwaka wagiye guhera baza yamaze kubona yuko yabaye umworozi afise inkoko 130. Hanyuma gato yaho waca arazorora, ziratangura guta. Zitanguye guta aca atangura nawe kudandaza amagi, hanyuma azigurira n'ivyo zirya bivuye muri ayo magi. Vuga ati urya inkoko zimaze kuba nyinshi nizo zica zisigara azigaburira, nizo zica zisigara azivuza, ni nazo zica zisubira zikakugira uyundi muntu, zikaguhindurira amateka, zikatuma umufuko wawe uronka ico ugendana, ngo kandi ngo zikaca zituma n'umunwa wawe uronka ico ufungura. Rero muri uwo mwaka amaze gukwiza izo nkoko zishika 130, zimwe yaciye agenda arahindura. Yaradandaza amagi, aca atangura ngo kuzibundikiriza inkoko z'inzungu, zimwe zita amagi. Izo zimaze kuberugwa aca azishira mu bindi bituru vyazo kugira ngo atunge inkoko za kijambere, izi zita amagi zitabundikira. Ati gatoya ariko yaciye yiyumvira ukuntu yogura. Yarafise ngo umugenzi ngo akorera mu gihugu ca Kenya, ngo yaramuguriye imashini, aca mugurira akamashini gatoya kabundikiye imiswi 64. Rero aca avuga ati guheraho nta munsi n'umwe nabuze inkoko imiswi ndandaza. Uyu munsi ndandaza imiswi, nkadandaza n'inkoko zikuze. Ati kandi tugiye kuraba uyu munsi ndashobora kuronka hagati y'amagi 250 ku munsi n'amajana 3. Ati kuko ndatunze inkoko zigera nko kuri 362.
murumva yuko uyonye yamaze kuba umugwizatunga, yamaze kuba umuntu ameze neza, kuko uno munsi nimba ashobora kwimbura kuronka amagi 250, ejo akaronka ayandi 250, hirya ejo akaronka ayandi 250, nimba igirigurwa 1000, murumva yuko afise amahera menshi cyane. N'umuntu wa mbere afise amahera menshi cyane. Giye kuraba ino nkuru yiwe ucubona yuko ari ibintu biryoshe. Mu gihe uba wamaze kumenya korora inkoko, mu gihe uba wamaze gufatisha uwo mwuga, ucubona yuko inkoko ari idiri yo gukora. Gihe rero woba ufise uburyo, uba ufise ukuntu wokorora, nawe wogeza ukaraba, kuko nimba yatanguje 60,000 mu myaka 2 irenga hafi imyaka 3, akaba uyu munsi ariko aradandaza inkoko, ariko aradandaza imiswi, akaba ariko aradandaza n'amagi, murumva yuko ari amahera menshi. Uriko uravyiyumvira womengo ntibibaho, ariko birashobora kuba bibaho nimba ababorozi b'inkoko batibeshera. Amagi 250, amahera ni menshi, amahera ni menshi cyane. Nawe yoba amagi 25, ayo mahera urumva yuko yoshobora no kugutunga, ukabaho utababaye, ugasanga uriko urafungura neza. Rero iyi ni inkuru y'umworozi w'inkoko yashoboye kutubwira ati jewe idiri y'inkoko uno munsi niyo ndimwo, kandi je nabitanguye ntanguje imiswi igera ku 8, ntanguje 60 vy'amarundi, ati ariko uno munsi ndavyaza umusaruro vya 60 vy'umutahe natanguje. Rero ushobora gutanguza inkoko imwe, ushobora gutanguza inkoko 2, inkoko 5, zikakuviramwo ikintu gikomeye cyane. Mu myaka 5 ugasanga uri umugwizatunga akomeye cyane, bivuye kuri iyo nkoko imwe canke bivuye kuri izo nkoko 2. Reka rero tugarukirize ikiganiro hano. Twari kugaruka kuri ino nkuru twatewe n'uyu muntu w'umworozi w'inkoko yatanguriye kuri izo nkoko nkeya, hanyuma arahaguruka arabigiriramwo umugisha, zitera ziduga, zitera ziba nyinshi. Uyu munsi akaba afise inkoko zirenga 350 atunze, zimugaburira, zikongera zikigaburira, zikagaburira n'umuryango wiwe. Rero reka ndabasezere, duhure mu kindi kiganiro. Imana ibayizagire, naho utaha. Sikoroge niwe yari yabateguriye kino kiganiro. Merci beaucoup.